Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba ari nawe aramutswa umuryango ugizwe ibihugu vyo muri Afrika y'ubumanuko bene Afrika y'ubuseruko biri mu rya soko rusangi Komesa ari kumwe na mugenzi we Nyenicubahiro Emerson Mnangagwa umukuru w'igihugu ca Zimbabwe nawe akaba aramutswa umuryango w'ibihugu biri muri Afrika y'ubumanuko umuryango w'iterambere ari kumwe kandi na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Zambia Nyenicubahiro Hakainde Hichilema baremesheje ikiganiro bari kumwe bose mu ntumbero yo kwerekana umukandida kumwerekana icese bamwereka ibimenyesha makuru ariko kandi n'abanyafrika benshi bari muri ico kibanza umukandida bashize imbere mu bumwe aho novyo miryango ibiri ibihugu byose bigize umuryango wa Komesa be n'umuryango wa SADC kugira ngo kandi bashobore guhayanisha imigambi n'imigabo y'uwo mukandida asanzwe yitwa Samuel Mayimbo. Ako kara karyo keza rero ko kwerekana yuko ibihugu bigize Komesa be n'igihugu bigize SADC bigira ubumwe bigashira hamwe ivyiyumviro kuko vyashoboye gutondeka umukandida umwe bahurije ko bose uwo mukandida nawe akaba nawe afise ubuhizi butandukanye kuko amaze gukorera mu mashirahamwe atandukanye yo mu karere yo muri Afrika eka n'amashirahamwe mpuzamakungu harimo ibanki y'isi aho amaze kugaragaza ko koko afise ubuhizi n'ubumenyi bikwiye kugira ngo iyo banki y'iterambere ya Afrika rize rishobore gufasha ibihugu vya Afrika gushika kwihangiro ry'iterambere twifuza muri Afrika.